ya majambo rero twasoma muri Matayo igice ca mbere umurongo wa 18 umurongo wa 24 twabonye igikorwa kidasanzwe umumarayika yakoze akaja kwa Yosefu kugira ngo umumarayika akemure ikibazo cari cabaye co gufata ingingo yo kubengera Mariya mu mpisho, kuko umumarayika yari yamaze kubona yuko ivyo bintu bigiye kuba intambamyi mw'ivuka rya Yesu, ko Yosefu niyaguma bifashe uko nyene kuko kwari ukuri, uko wowe yabitahura bikomprena kwari ukuri, ariko mugabo natamenya ko ari ukundi kuri gusumba ukuri kwiwiwe, ijuru ryarabona yuko uyu mugambi uhuye n'intambamyi Imana yacu nidutabare. Kubera ko rero Yosefu nawe yubaha Imana kandi akaba yarakunda Mariya, akaba atashaka kumutetereza ku mugaragaro, kandi ngo akaba atashaka kumwitwarira muntu uze mu bucamanza ngo ahanishwe igihano nk'uko ibyagezwe byabivugana cyo gupfa. Yosefu yaciye afata ingingo, aravuga ati jewe ko nagomba kumutetereza kandi nkaba nagomba kumuhanisha. Yaciye afata ingingo rero bisimo gufata ingingo yo kumubengera mu mpisho. Imana yacu nihimbazwe. Ni nkaho Yosefu yavuga ngo reka nta kundi ibya jewe na Mariya naho byari bigeze kure, naho byantwaye uburyo bwinshi, ni koko narasesaguye amafaranga ngenda kubazisha intebe ngura matera n'amakusi, ariko ico gihe ntibyabaho n'akarorero kumbure. Reka naho byantwaye uburyo bwinshi, naho nabazishije imeza, naho nubatse inzu, naho nayisakaje amabati azimvye, naho nayubakije amatafari aturiye, naho nakoresheje byinshi muri uno mugambi wa Mariya w'ubugeni bwacu bwa Mariya, naho uyu mugambi wansanzwe two nayifise twose, naho naye namaze gutanga inkwano, naho imiryango yacu jewe na Mariya imiryango yari isanzwe yamaze kubimenya, naho nk'akarorero naho n'amainvitation yari yamaze gusohoka, naho abantu bari babimenye, naho itariki ya mariage yari yegereje, naho twagomba tugira ubugeni, ariko mugabo ko Mariya yampemukiye, ko umukunzi wanje yampemukiye, ko yatwaye inda akuye ahandi, ko yubahutse akagenda iyo yagiye agakurayo inda, nta kundi reka nemere mpombe ibyo nari mfise, reka imyiteguro yacu igomba igarukire ngaho, reka bigombe bihagararire ngaho, nta kundi ko yubahutse akagendera muri ibyo, ko yubahutse agakora gutyoyi, nta kundi ndahevye akansura heba niko bavuga, nta kundi reka ndabihebe, reka ndabigarukirize ngaho, inkwe ziri kwegera ntibazove ngo jewe byavuyeko, reka ndabireke, hanyuma azimenya n'Imana yiwe. Ariko mugabo jewe nubwo biri uko since mba umupagani, since ndamumaramaza, since ndamwararaza, nimba koko ari Imana. Turazi ko Imana jewe nawe twigishijwe itabura uko ibigenza. Jewe reka ndeke kwiyanduza, reka ndeke kubyivangamwo, reka nkuremo akarenge, mbere n'ibyo natanze sindabimwishuza, singenda kubyaka, reka nigumire ngaho ndabirekerane uko nyene, hanyuma Imana izomenya ingene ivyigenzereza iyo Mana yiwe, reka ndamurekera Imana yiwe, hanyuma nanje nibananiza urugendo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo c'uno munsi, twabonye rero ngo umumarayika agenda kwa Yosefu, maze rero Yosefu akiri muri bya biharuro vyiwe vyinshi, afata ingingo izi na ziriya, yiyumvira ngo nobigenza gute, sindagumaramaze, mbega ndamumaramaze, mbega nitware inkwano zanje bazinsubize, mbega nitware amakado yanje bayansubize. Muri bino bihe vyovyo aba gutanga amakado menshi, basanga amatelefone Android, amasaha, ibiki, impuzu, imyambaro, ibirato, hari n'abatanga n'imiduga bafise amikoro,
mu nkundo ugasanga habaho gutanga. Muri ibyo biganiro byarenganye twababwiye mu kiganiro cya mbere ko ahari urukundo haba no gutanga. Muze mubikurikirane bene data. Nk'ubu je n'ubumengo nogarukana ayo majambo ariko mugabo sinojayo kubera bica bidutwara umwanya munini ya cane. None rero Yosefu avuga ngo reka ndabihebe ntaco, mpisemo kumubengera mu mpisho. Akiri muri ivyo vyiyumviro vyiwe, akiri muri ivyo biharuro vyiwe, yiyumvira ingene yobigenza, akiri karakenyura ivyo akenyura, umumarayika w'Imana acarava mw'ijuru no kwa Yosefu ngo ba. Mu butumwa rero Yosefu yazaniwe harimwo amajambo avuga ngo Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Imana yacu nihimbazwe. Yosefu mwana wa Dawidi, naho ibyo uri kuriyumvira bibonekana ko ari byo, naho ibyo uri kuriyumvira biguteye gufata umwanzuro wo guheba kurongora umugeni wawe Mariya, naho ubona yuko wewe uri mukuri, ariko we hariho ukuri urukundo utazi. Ni koko wowe hariho ukuri wabonye nk'umwana w'umuntu, ariko inyuma ya kurya kuri we uzi hariho ukundi kuri Yosefu. Umve, uko kuri niko kuri nzanywe no kukubwira. Nzanywe no kukubwira yuko bijya wiyumvira, bijya abantu bose babona, bijya abantu bose biyumvira kuri Mariya siko biri. Naho bamubona nk'umuntu yamenje, naho bamubona nk'umuntu yagotse, naho bamubona nk'umuntu agiye gupfa, naho bamubona nk'umuntu ibyagazwe bigiye gucira urubanza rwo gupfa, ariko urya Mariya ntagiye gupfa. Oye, ntagiye gupfa kubera ari mu mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ugiye gushitswa mw'isi uciye kuri we. Yewe Yosefu, ntutinye ngo ni kubera afise inda. Igenda ni ya mpwemu yera, igenda ni y'Imana, igenda ni umugambi w'Imana, igenda ni ukurema kw'Imana, igenda ivyiganda nabyo wotahura bisiga ubwenge bwawe. Wowe iby'iwawe ubwenge bwawe bugarukira ngaho nyene. Igenda ni y'umugambi w'Imana. Rero ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Azobyara umwana w'umuhungu, uzumwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Imana yacu nihimbazwe. Twarabonye muri bijya biganiro byarenganye, mu kiganiro cya gatatu twarabonye ko kivuga ngo Yesu Kristo ninde by'ukuri. Abatarabyumviriza tushishikara kubasaba kuzobyumviriza, byo bibaye byiza gusumba. Ikiganiro cya gatatu rero cyavuga ngo Yesu Kristo uwo ari we. Yesu Kristo ninde by'ukuri. Rero twabonyemo yuko Yesu risigura umukiza, umucunguzi. Imana yacu nihimbazwe. Rero niwe azokiza, umukiza ari we Yesu, niwe azokiza abantu ibyaha byabo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubwo ngo tuno munsi twabonye rero gukora ngo hari mu nzozi, ariko abirota mu ndoto. Umurongo wa 24 uvuga ngo Yosefu yikanguye arabyuka, agira nk'uko umumarayika w'umwami Imana yamubariye, arongora umugeni w'Imana yacu nishimye. Nanezerewe n'ano majambo. Yosefu nubwo yabona umengo ibyo yafashe nk'ingingo yo kubengera Mariya mu mpisho, nawe yabona umengo iyo ngingo yafashe niyo, ariko amaze kubwirwa nawe n'umumarayika, umumarayika akaba ari we nawe bimusigura, akavuga ati bijya bintu nibyo, reka kubikekeranya,
yuko kuntu wavyumvise irya n'inda ya mwemu yera, ahubwo haguruka uyo mugambi ntugire ikibazo, haguruka uca umutwara abantu batarabimenya, abantu benshi batarabibona, bitarasarisha, uca umutwara, kuko umutwaye uzoba umukuyeko agasuzuguriro, uzoba umukuyeko iceyi, mu yandi majambo uzoba wemeye kwiyonda ari iwawe, uzoba wemeje yuko ivyo bintu ubizi. Imana yacu nidutabare. Yosefu nawe nyene aca aremera kwitwa se w'umwana avutse mu nda itari yiwiwe. Kubera iki? Kubera yubaha Imana, kubera yumvira Imana, nawe agambirukira Imana. Imana yacu nihimbazwe bene data. Ni vyiza cane abantu bubaha Imana. Uyu Mariya yubaha Imana, yari umugororotsi, yavuze ngo ndi umugurano w'umwami Imana. Yosefu nawe yari umugororotsi, nawe nyene yagomba gukora ikintu kinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Iyi ngingo yo kumubengera mu mpisho twabonye yuko yari yinyegejemwo ukutagomba kumumaramaza, kumutetereza mu bantu, kumwitwarira ngo ahanishe igihano co gupfa, kubera ko amakungu yose aramenyesheje mu bucamanza yuko iyo nda atari yiwiwe, ariko ahitamo kurondera ingene yogororoka ku ruhande rwiwe. Hanyuma ugene we vyagoye ntiyagomba yuko yoca abanyagupfa.